Bene wacu kuri uyu munsi mukuru wa Epifaniya, ukwimenyekanisha kw'Imana, ibisomwa vyeranda biratwereka ko Imana ikoresha ubwenge bwacu, igakoresha ivyo yaremye kugira ngo itwimenyekanishe, itwiyereke, natwe tubone kuyikunda. Aba bahanga tumvise baratwigisha ibintu vyinshi. Mu nkundire tugaruke kuri bibiri gusa. Ica mbere ni ugukoresha ubwenge bwacu neza, tukabukoresha dutangarira Imana, dutangarira ivyo yaremye. Aba banyabwenge tumvise barakoresheje ubwenge bwabo, barakoresha n'ivyo bumvise, barafata umwanya wo kuraba no kwihweza ivy'Imana yaremye, baribaza ibibazo kandi basanga mu vy'Imana yaremye harimwo inyenyeri ibamenyesha kandi ibaboneshereza kugeza ku Mana. Natwe rero dushobora kuza turafata umwanya tukihweza kandi tugatangarira ivy'Imana yaremye, tugatangarira nk'ukwezi, izuba n'ibindi, tukibaza igituma bitumurikira buri mwaka, buri kwezi, tukibaza iyo bituruka, igituma ivyo byose bitatugwako n'ibindi bibazo vyinshi. Iyo dukoresheje ubwenge n'ukwemera kwacu, dusanga ivy'Imana yaremye birimwo Imana, kandi bikatubwira ko Imana yacu ikomeye, Imana yacu itangaje kandi irengeye byose, kuko ariyo irema byose, ikabeho ubuzima, kandi ikaba ari nayo ibifashe mu biganza vyayo. Ivy'Imana yaremye rero birimwo Imana, kandi bitwegereza Imana iyo tubirebanye ukwemera. Ica kabiri ni ukwerekeza ubwenge bwacu n'ibikorwa vyacu ku Mana. Abanyabwenge tumvise uyu munsi bagize ubumwe, bakoresha ubwenge bwabo, bariyumvirira hamwe, baronderera hamwe ico Imana ishaka. Ubwenge bwabo barabukoresheje neza, ubona kubashikana ku Mana. Ibi rero bikatwereka ko ubwenge twotegereje kubukoresha bukatujana ku Mana, kuko ari naho bukomoka. Tugaca twibaza tuti, mbega ubwenge Imana yampaye ndabukoresha gute? Ubwo ndabukoresha nkora ivyiza? Ntababukoresha mu gucinyiza abandi canke mu kubarenganya? Bene wacu birababaje iyo usanga umuntu akoresha ubwenge Imana yamuhaye mu kwiba, kurenganya canke kwica abandi, kuko azi neza ko batabibona canke ngo babimenye. Ugasanga uwishinzwe gufasha no gukingira abandi niwe ariko arabarenganya kuko baba batabizi. Hari n'ababigize umwuga, ugasanga bariko biba abandi ku mbuga ngurukanabumenyi canke mu matelefone, kuko baba basumvye abandi ubwenge. Aha ntituvuze abakoresha ubwenge bwabo mu gukora no gukoresha ibigwanisho ruhonyanganda, bagatigisa abantu n'ibintu kandi babizi neza. Umuntu ntiyokwibagira kuvuga ihindagurika ry'ibihe rimaze gutuma haba imyuzurire, ubushuhe burengeje na nyamugigima bimaze gutwara abantu n'ibintu, kandi mu by'ukuri isi ifise abanyabwenge n'amareta ashobora kubihagarika. Dusabire abo bose Imana yahaye ubwenge n'ubumenyi, abo bose Imana yashize imbere y'abandi, kugira ngo bakoreshe ubwenge bwabo mu kuyobora ab'Imana yabashinze, ntagire uwo barenganya, bose babayobore baberekeza ku Mana. Natwe twisabire kugira ngo umwe wese ubwenge Imana yamuhaye tubukoreshe mu vyiza, tuyobora abandi neza, tubafashe kandi tuberekeze ku Mana. Umunsi mukuru mwiza mwese.